kugira ngo baze bagaruke ku murongo. Ndababwiza ukuri ni ngorane no gusokorera bwa buhiri nababwira. Kandi hajya umunsi umwadeje umwe tuzomugirira akantu akabona ari imbere y'ubutungane ko yononye itunga ry'igihugu, akabibona neza ko atonze imbere ya ndashimye ko baje babe baritegura. Mwe muritegura mukuru wa sentare nahinyuzwa ugende ubwira amasentare yaba baritegura. Jewe ntabonye shize imbere y'intahe umwe mu barongoye amabanki sinzohagarara kiretse muciye mu biheba, kuko mutabihevye kabisa ni desordre yaje. Ego nivyo ndashimira abarongoye banki kamena, abarongoye banki barakoze kabisa. N'umukuru wa FM yavyemeye yabivuze ati harabaye vyinshi vyakozwe, turakora dusubiza ubutegetsi ibanki nkuru ya Republika. Byari vyarananiranye, harakozwe vyinshi. Je ndabakengurukiye kabisa, vyarakozwe kugira tugarukane koko ibe ibanki y'amabanki, ibe se w'amabanki, kandi un bon père de famille. N'ahandi yari yarabaye mauvais père de famille, yihera uyu ikare kujya. Hari ibintu bavuze ngo rofinance, je nari nzi ko barofinance banki, none barofinance abantu ntuze mbe bamurofinance yakoze iki? Oya kurofinance umuntu aba yagize iki? Gushikaho aje noza arabwira amafenomene yabaye ateye n'ubwoba. Abantu bo muri leta ahandi ababwira nti reforme budgetaire cyabitumye iyumvire nk'ubushikiranganje agaha isoko y'imyaka 5 umuntu azi neza ko isoko ari y'umwaka agacagira hakamuha avance y'imyaka 5 akosa kamara mazantuze. Oyumvire ministeri itanze isoko y'imyaka 5 igaciguha avance y'imyaka 5 nyene, kandi bije ari y'umwaka umwe. Leta igacigenda kufata ideni, leta igafata ideni igiye guha avance umuntu w'isoko, avance y'imyaka isoza. Akosa kamara maza iyo desordre yarabaye. Mbwira aho byakabonetse aho umuntu aha avance y'isoko izoba mu myaka 5 iza akaronka avance umwaka. Desordre ya mbere. Iya kabiri bakavuga ngo bagiye kwemporta mukabakubita amadevise. Yari kwemporta ibintu vy'imiliyoni 10 agacazana ivy'imiliyoni 3 agaca agenda hariya hanze. Baciye bagira ama societe hanze, ayo mahera mukaya transfera hanze kuri societe yiwe, agaca yasohora liquide, agaca yigarukana ngaha agahigiturire aba fonctionnaire hajya kuri aeroport. Yamara liquide arinjiye mu Burundi. Nico gihugu ca mbere cyo nyene nabonye mu ikintu citwa noir system, ahandi haba blanchiment, twebwe iwacu ni noir system. Amahera meza amadolari ba transfeye, ukagenda ugacusohora liquide ukapakira indege ukagarukana ngaha. Nuvuguro yacafuje ntakiri muri ekonomi y'igihugu, aje kwica ekonomi y'igihugu. Abene gihugu baciye bata icizere ku mabanki. Kubera iki? Hari burya bavuga mu Giswahili ngo kikuta watu wanacheza vurugu mechi, ingia nawe ucheze vurugu mechi, kuko ikizovamwo haraho cyo kubera inyungu. Hari abantu babibonye uko baciye baca mu rugamba rwo kugwanya ubutunzi bw'igihugu. Baca bagira gute? Baca bafata amahera ari mu mabanki baca kuyanyegeza iwabo. Inoti z'ibihumbi 10 niza 5 bagenda bazirunda iwabo, gushikaho tubura inoti z'ibihumbi 10 niza 5 ziri en circulation turazibura. Hacaba bene gihugu bacarabona bati amabanki bariko yakuramwe amahera, none jewe nijaza kugumizayo amahera, reka naje ndayakureho darajani wanje. Amabanki acaba yo mu mihana, mu mihana. Abo bantu babigize ndababwira ico bashaka yuko banke centrale ici produiza izindi noti nkazijya nyene, hanyuma izishize kuri tere nabo bace basohora za zindi banyegeza. Hacaba ya inflation rero mushaka. Reka ndabereke ko ari ababigize nkana. Ntimwabonye duhinduye inoti abantu bazanye ya boîte miliyoni 10 hakiriko bwa busashe bwa berbe nyene byanditse ko berbe zipfunze neza ari shasha. Hari habazizanye twarazibonye.
ugasanga abantu reka bavuga ngo gwanuko nanje ndazi ko ndiko ngwana n'abantu bari ngaha muri mwebwe mugenda gutya none ntiyasohoka ava mu mabanki sima mwaze twara yavuye amaja ko riki mutigeze mvuga muti uyu muntu agiye kwica igihugu seke mwari complice ivyo vyarabaye nta kinyoma kirimo inoti ziba ziragiye ikivyerekana votre complicité n'igihe duce dukora shasha ubwo nyene mwaciye muzinyegeza turinda kuza kuzisaka warabonye aho tuza gusaka amahera mu mabanki mwayanyegeje amabanki akanyegeza amahera kugira gusaba créer inflation ngo tuzane inoti zisa nazo nabo bace basohora hanyuma haca créer inflation noneho ntivyabaye Imana nirugira vyose ndabivuga kugira ngo mwumve ko ubu tujya dutora umuti muga muhugira utora umuti ingwara ubanza kuyimenya mbwira uno munsi we wabankiwe tuvugisha ukuri umuntu agize rotre iyo muri yaridi aba yajanye amhavuga ko bitariho rero hari ukwezi kurahera tugize ankete umuntu arotira muri yaridi ni nusu gutya likide akayapakira imodoka agatwara aba yajanye he mwama banki mwe mutwara amabanki commercial aba yajanye kumwemerera ko arotira muri yaridi aba ujanye he kwari ivyo none ubu n'abazina turayafise tugomba dutangure kubaza neza ayo maheri yo yararoye iyo yagiye bahatwereke kuko ni ariko yica bimwe mwita marché noir yindi ankete nagize les importations d'Orix nafasha abantu bemporose ku madevise menshi cyane ncandababaza wewe wajanye liquide cyangwa wajanye marundi muri banki commercial ati najanye amadolari liquide uyakuye ati nawe nasakumvye kuri marché noir okay mbimugire mwebwe amabanki amadevise liquide ari transferable oui ou non none ajya umutransfer uyakuye hehe ko bero bitayaza ngira ajya transfer wewe wabahe commercial ko bero bitayaza yo madevise ufise wa transfer ayukuye he